Bakunzi b'ikiganiro Umutsima w'ubugingo, ndabaramukije amahoro y'Imana aho muri hose. Ndasenga ngo ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe. Muri kumwe na jewe Pastor Jean Miburo, nije ngiye kubashiriza kino kiganiro kuri uyu munsi wa kane itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2025. Ndabibutse ko turi mu kwezi kw'igicaniro, aho tugira ubuzima bwacu bwo kubaka igicaniro no kubwubakira ku gicaniro. Tumaze iminsi turiko turiga ijambo ry'Imana riduhishurira imbaraga z'igicaniro. Ni naco gituma rero kuri uyu munsi ndifuza ko dufata umwanya wo gusenga kugira ngo dufate akanya ko gushobora kubaka igicaniro, kandi twongere dufate umwanya wo gusambura ibicaniro biriko biragwanya ubuzima bwacu. Ndanabibutse ko buri migoroba kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa Mungu n'amahirwe dufise yo guhurira ku ishengero Irembo ry'Intama, maze tukaganira ijambo ry'Imana kuva saa 11 maze tugasenga. Rero n'amahirwe udakwiye guhusha kuko sakaryo kama kaboneka. Ndabibutse rero ko igicaniro ari ikibanza umuntu ahuriramwo n'Imana, ni ikibanza co guhanahana amasezerano, kandi ishikanwa rikaba ikintu kinywanisha umuntu n'Imana. Naco gituma twarabonye neza yuko igihe cose utubatse igicaniro, ihuriro ryawe n'Imana rirongorwamo amasengesho, gusoma ijambo ry'Imana, kunywana n'Imana, usanga ubuzima bw'iwawe burongorwa canke busamburwa canke burya ingaruka ziva ku bicaniro vyubatswe n'abandi bantu. Rero ntupermete ko ibicaniro vy'abandi bantu bashobora kuba barakoze amasezerano n'isi y'umwiza y'abadayimoni, ko aba ibicaniro vyabo ari vyo birongora ubuzima bw'iwawe. Ico gihe ubaho ubuzima utategerezwa kubaho, kandi ico gihe ushobora gusanga uriko uraremerwa n'ivyo utategerezwa kuremerwa navyo. Nico gituma rero ibanga rikomeye cyane gose ry'ubuzima ni ukubaka igicaniro, kuko ubuzima bw'impwemu bwose burongorwa n'igicaniro. Ubuzima bw'impwemu burongorwa n'igicaniro, ubanza uvyibuke, kuko hari ibicaniro vy'ubwoko bubiri. Twarabonye ko hari igicaniro co mu buryo bw'impwemu bw'Imana, aho igicaniro kikubera ihuriro uhurirako n'Imana, akaba ikibanza ca transfert canke c'ihererekana ry'amasezerano. Hama hari igicaniro co mu buryo bw'impwemu c'abadayimoni, aho ico kibanza kiba ikibanza c'ihuriro ry'umuntu n'abadayimoni, imyuka mibi. Hama ugasanga amasezerano yakorewe kuri ico gicaniro niyo arongora ubuzima bw'umuntu. Kuranirwa k'umuntu canke kunanirwa k'umuntu ni ingaruka z'ibicaniro. Ico utegerezwa kukimenya. Nico gituma rero umuntu w'Imana ategerezwa gutahura neza ko gukizwa no kwinjira muri Kristo Yesu ntibituzana ku rwego rwo gucika abakristo gusa kugira ngo twunguke amahoro n'umunezero n'ibindi. Bituzana ku rwego rwo gucika abasirikare ba Kristo, aho dutegerezwa guhagararira amasezerano Imana yaduhaye tukayateramira kugira ngo ashobore kuvamo kandi yongera vyari c'Imana yageze ko aba. Imana ishimwe cyane gose, kuko buri gihe isezerano ryose riragwanya. Yesu amaze kuza akabatizwa na Yohana umubatizi, ijuru rikuguruka, intahe zigashingwa, hama Imana ikavuga ngo nguyu umwana wanje nkunda kampimbara nimumwumvire. Niwo munsi tubona ko amaze kwinjira mu bugaragwa yageragejwe na Satani. Mbega babaza ko Satani yashaka gukora iki? Yashaka kumuyovya kurya yayobeje Adamu wa mbere, nawe akavuga ati no, uyu muntu araje guprospera, araje gushigwa hejuru, araje kuza gahunda z'Imana, reka ndamwitangiye kugira ngo destroy destiny ishobora gutuma nawe aba umunama person co kimwe n'abandi bose. Rero tahura kino kintu, kuba Imana yaravuganye nawe, kuba Imana hari ico yagusezeraniye, sivyo bigaragaza ko ubuzima bwawe butegerezwa kuba amahoro, kuko igihe cose isezerano igicaniro kiragwanya. Ariko kubaka igicaniro co kunywana n'Imana bizana imbaraga zo gushobora gutuma ubuzima bw'iwawe buteramira ico Imana yaguhaye, kuko ico twahawe n'igicaniro tubanze tuvyibuke neza ko tukizigamisha igicaniro. Rero ndashaka uyu munsi dufata umwanya wo gusenga, kugira ngo ufate umwanya wo gusenga
ndashaka uhitemo umunsi, uhitemo umwanya utegerezwa kuba imbere y'Imana kugira ngo dusenge. Rero ngiye kugusengera kugira ngo Imana inagure ubuzima bw'iwawe, Imana itere ubuzima bw'amasengesho, Imana itere ubuzima bw'intsinzi, Imana iguheshe kunagwa kandi wubake igicaniro kugira ngo uyu munsi ibicaniro biri kubera hanamira ubuzima bw'iwawe bisambuke mu izina rya Yesu. Kaze rero Data, mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka ku munsi ugira gatatu, turagushimiye kuri Imana nziza, kandi turagushimiye kuri Imana ihambaye, kandi turagushimiye kuri Imana igororotse, kandi turagushimiye kuri Imana ishizwe hejuru. Ntawe usa nawe, ntawe ugereranywa nawe, kandi ntawe ushobora gukora nk'ibyo ukora, nta n'ushobora kubaho nk'uko ubayeho. Nacyo gituma tugushimiye cyane ko utugiriye ubuntu ukatuvyura amahoro kuri uyu munsi. Ikiganza cawe ciza kikaba ku buzima bwacu, imbabazi zawe zikadutera igitutu, tukabona uwundi munsi mushasha w'ivyizigiro bishasha, w'inkomezi nshasha, wo kunaguka gushasha no guhembuka gushasha, no kubona ibihe bishasha bituza ko mu izina rya Yesu Kristo. Izina ryawe niryubahwe kandi izina ryawe nirishigwe hejuru, kuko uri umwizigirwa ibihe bidashira. None Mana, turagushimiye ko waduhaye guhishurirwa ibijanye n'ibicaniro dutegereza kubaka mu buzima bwacu, kugira ngo dushobore gusambura ibicaniro vyubatswe n'abandi bantu tutazi ariko bafitanye isezerano n'umugwanizi, ibicaniro bicinyiza bishira hasi ubuzima bwacu. Ni naco gituma Mana Data wa twese uvyagiye ahera, ndasengeye aba bene Data turiko turasengana muri kino gitondo, kugira ngo mu mitima yabo unagure ubuzima bw'amasengesho, mu mitima yabo unagure ubuzima bwo gusenga, mu mitima yabo unagure ubuzima bwo kwisonzesha, mu mitima yabo unagure ubuzima bwo gutanga ikiguzi, kugira ngo habeho ukunywana hagati yawe nabo. Ni naco gituma Mwami ndasenze ngo ivyaha biriko birumisha ubuzima bw'amasengesho, mu izina rya Yesu turasenze ngo ubiharire, ariko kandi imigozi ibahuza n'ivyo vyaha icagagurike mu izina rya Yesu, kuko ivyaha niwo mwansi wa mbere atuma ibicaniro bisambuka, ibicaniro Mwami biherengetera. Inaco gituma Mwami Data, suka inyota nshasha mu mutima w'uyu mwana wawe, kugira ngo unagure ubuzima bwiwe, utere intege ubuzima bwiwe. Kurya umucanwa uba ku gicaniro ugaturira ikimazi kandi ukagitongora, aba ari ku mucanwa kuri iki gicaniro uherengeteza ikintu cyose ko kiracinyiza ubuzima bwiwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze ngo unagure ubuzima bw'amasengesho, kugira ngo bimushikane ku rwego rwo kugira disipurine y'isaha ategerezwa gusengerako, kugira ngo ubuzima bwe bunaguke. Ndasenze Mana unagure ubuzima bwiwe, umaze guharira ivyaha. Ikindi kintu cyose Mwami ko kiranyoha ubuzima bwiwe, umwitwarariko w'ivy'ubu bugingo, n'uruhendo rw'ubutunzi, n'uruhendo rw'icubahiro, no kwiruka mu kubimpaye amaguru, mu kwibaza ko ari ategereza gushikira ibimukomeza. Ivyo byose nibigaruka Mana bikanyoha ubuzima bwiwe, nkuko tubibona muri Matayo 13 mu mugani w'umubivyi. Waravuze ko hari imbuto zatewe zigwa mu mahwa, hama mahwa amaze gukura carazinyoha, izindi zaguye ku rutare, tuvuga ko ari umwitwarariko w'ubuzima n'uruhendo rw'ubutunzi. Rero Mwami, navyo nyene nyakubahwa, ndasenze ngo ubisambure kandi ubikanyure mu buzima bwiwe. Nyamara nyakubahwa, unagura ubuzima bwiwe, wongere usanasane igicaniro mu buzima bwiwe. Igicaniro kiriko kiragwanya ubuzima bwiwe, gihagaze ku ntege nke, gihagaze mu gusambura urutonde, gihagaze mu mwitwarariko utari w'ikimana, ariko uhesha umuntu kubimpaye amaguru, ugasanga ariko ariruka yarasize Imana kuri point de départ. Ivyo bicaniro biriko biragwanya ubuzima bwiwe mu gushaka kumutandukanya n'Imana, mu kumunywanisha n'ibisa naho umenga bitahuritse, nubwo bitoba bifise Imana. Ibicaniro birongorera ubuzima bwiwe mu nzira itandukanye n'ingingo ngenderwa ko z'ikimana. Ivyo bicaniro bitangure kubomoka, ivyo bicaniro bitangure gusenyuka, ivyo bicaniro bitangure guherengetera. Ariko ndasenze Mwemu Yera w'Imana,
urungike umuco uva ku Mana, urungike umuco uva muri wewe kugira ngo umurikire ubuzima bwiwe, unagure ubuzima bwiwe, ukomeze ubuzima bwiwe kugira ngo ashobore gutegwa neza. Ibyo bimuhesha akaryo ko kubaka igicaniro ciwe mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Umuco ukomoka kuri Mpwemu Yera, umuco ukomoka kuri Mpwemu Yera ushobora gutuma umutima wiwe ujanjagurika, aba ari wo Mwami Imana urasira mu buzima bwiwe, biciye mu mbaraga zawe, biciye mu cubahiro cawe, biciye mu kugirira neza kwawe. Mwami, ndasenze Mana ukumvira no kutubaha ijambo ryawe byabaye mu mutima w'umuntu agasanga yagendeye kure yawe, ivyo rero bikadeturiza ubugingo bwiwe ku gicaniro. Ndasenze Mana ngo ujanjagure umutima wiwe, umugendere kandi umufashe kugira ngo amurikirwe n'ubuntu bwawe, amurikirwe n'ubuntu bwawe, amurikirwe n'ubuntu bwawe, amurikirwe n'ubuntu bwawe. Uyu mushiki wanjye ndamusengeye Mana, amurikirwe n'ubuntu bwawe. Uyu mwene data ndamusengeye, amurikirwe n'ubuntu bwawe. Uyu mumama ndamusengeye, umupapa ndamusengeye, ibicaniro bikoragwanya ubuzima bwiwe bisambuke mu izina rya Yesu. Umaze kunagura ubuzima bwiwe, umaze kunagura ukamureka kubaka igicaniro, duhagararanye nawe mu kwizera, turabomoye ibindi bicaniro byose by'umwansi biriko biragwanya ubuzima bwiwe, ibicaniro biriko biramanura ubuzima bwiwe, ibicaniro bishaka kumanura ubuzima bwiwe, ibicaniro bishaka gukubita ubuzima bwiwe, ibicaniro bishaka kumuhindura umuntu w'imburakimazi, bigashobora gutuma n'inyota y'Imana iduze biyigwanya kugira ngo bimucomekane n'ikindi kintu kitari cyo. Mu izina rya Yesu, izo mbaraga z'ibicaniro turazica, tuzikubise hasi, kandi turasenga Mwami ngo ubushobozi bwa Yesu Kristo mu bapfuye buhagarare ubuzima bwiwe, bubunagure mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Mwami, hembura, nagura, tembesha amazi y'ubugingo, tembesha ubuzima muri we, tembesha amazi y'ubugingo, tembesha Mwami ubuzima muri we. Ibicaniro by'abadayimoni, ibicaniro by'imizimu, ibicaniro by'igisekuruza, mu izina rya Yesu bikomeze gutsindwa, mu izina rya Yesu bikomeze kubomogwa, mu izina rya Yesu bikomeze gushigwa hasi. Ariko imbaraga zazuye Kristo mu bapfuye zihagurutse ubuzima bwiwe, zibutume bukayangana, ariko cane cane mu bunywanyi bwawe nawe nyakubahwa. Uzobukoze cane Mana, uzobukoze cane. Imigozi imunywanisha no kunanirwa turayiciye, imigozi munywanisha n'intege nke no gucika intege turayisambuye mu izina rya Yesu. Ibicaniro bishaka kumumanura, ibicaniro bishaka kumukubita hasi, turabikubise hasi mu izina rya Yesu. Duhagaze mu bushobozi n'ububasha twahawe na Kristo Yesu biciye mu ijambo, duherengeteje ibicaniro by'abadayimoni, ariko duhagurukije igicaniro c'Imana mu mutima w'umuntu no mu buzima bw'uyu muntu, kugira ngo akayangane, ategwe intege kandi akomere. Uzobukoze cane Mana, uko twiga ijambo ryawe, kuri bikaragashi mu maso y'abana bawe, ubamurikire, ubateze imbere, kandi Mwami ukomeze gukora mu mitima yabo kugira ngo kila muntu wese afate ingingo yo kubaka igicaniro. Uzobukoze. Urakoze rero kumvise ugusenga kwacu muri iki gitondo Mwami. Reka kibe igitondo c'igicaniro, reka kibe igitondo Mwami cyo kuba ku gicaniro, caho umuntu wese ahurira na wewe mu mwanya w'agaciro, mu gicaniro kirongora ubuzima bwiwe. Urakoze rero Mana, hezagira uyu mwana wawe, mugirire neza, mukomeze, mwagure, mushire hejuru. Kuri uyu munsi Mwami, bene data bamwe bariko baritegura bagira aje ku ishure, abandi bagira baje ku kazi mu rudandazwa, abandi bagira aje mu mirima, abandi bagira baje ku buzi butandukanye. Mwami, ndasenze ngo ukuboko kwawe kubarongore Mwami, natuye umugisha ku buzima bwabo, natuye uburinzi ku buzima bwabo, natuye kuzigamwa ku buzima bwabo, natuye ikiganza ciza, favere yawe ibabeko. Ibikorwa by'abadayimoni bica maksida n'ibindi ndabivumye, ndabisambura, ariko ndasenze ngo ikiganza cyawe kibarongore. Abagiye kurondera Mana bahe kuronka, abagiye kudandaza Mana bahe kunguka, abagiye gukora Mana bahe ikiganza ciza, abagiye kurima ubaha akavura gakwiye n'izuba rikwiye mu izina rya Yesu Kristo. Abagiye gukora imyuga baronke Mwami ico barondera, Mwami bakibeshwaho na Mana, ubacira inzira za Mana,
z'amano, ubacira inzira z'amano, bahamagara meza, baha umwete n'ishaka, bugurura amaso kugira ngo kila muntu wese agire imbaraga zo gushobora kubona ikimukwega, aho badodora huguruke mu izina rya Yesu, aho baronderera baronke mu izina rya Yesu. Mpezaga ibibanza bakoreramwo, mpezaga ibibanza badandarizamwo, mpezagira ibibanza bakoreramwo, umuntu wese ku rwego rwiwe, abari ku rwego rwo hasi bakubone, abari ku rwego rwo hagati bakubone, abari ku rwego rwo hejuru bakubone, mu rwego rw'abagwizatunga bo hejuru hagati no hasi, isaha 4 rigahera isaha 6. Ikoraniro rya gatatu ni nyinshi ku bantu bataronka umwanya mu gitondo, ritangura isaha 10 rigahera isaha 12, no ku munsi wa kane dutangura isaha 11 gushika isaha 1 nijoro, aho dufata umwanya gusengera abagwayi, ababoshwe n'impwemu mbi, abarusha canke bafise iyindi mitwaro itandukanye. Kazubane natwe, umwami Imana aguha umugisha. Irembo ry'intama riri mu Cibitoke ca Bujumbura, ibarabara rya 6 kurya Kanyoni, hafi yaho bisi zisiga abantu. Wifuza kumenya vyinshi canke kumurikirwa canke ufise ikibazo, andika ubutumwa bugufi kuri izi nimero 79 575 272. Amen. Kurikirana ikiganiro umutima w'ubugingo kiba buri munsi igihe cy'isaha 11 z'igitondo, mukaba mugishikirizwa n'umungere w'ishengero Irembo ry'Intama mu Burundi, Pasteur Jean Miburo. Mufise ico mubaza, murashobora kutwakura cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi ku nimero 79 575 272 79 575 272. Murakoze.